Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi kaza kuri radio no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize twabagejeho ikiganiro BBC gahuza miryango yagiranye na Ingabire Victoire, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta mu Rwanda. Cyakurikiye itangazo ryasohowe n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko bafite impungenge z'amagambo amusebye kandi ateye ubwoba ku mutekano we yandikwa na bamwe ku mbuga nkoranyambaga. Mu yavuze barimo na Tom Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside. Ivyo nagiye mvuga kuri uwo mugore Ingabire ni ibintu mpagazeho kandi ni ibintu biri mu mateka ye adashobora guhunga. Ikibazo ngira ngo agira nuko hari umuntu uzi ibyo yakoze, uzi n'amateka y'ibyo yabayemo. Nta na rimwe ashobora kuvuga ngo hari icyo namwanditse kitari cyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja u Rwanda gukora ibikorwa byo guhungabanya uburyo bw'ibimenyetso indege zihabwa n'ibyogajuru ziboneka mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. I Kigali mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire rwatangaje ko Wenceslas Twagirayezu ahamwa n'ibyaha bya jenoside rumukatira gufunga imyaka 20. Yaramaze amezi 7 agizwe umwere n'urukiko rukuru kuri ibyo byaha. Amazina y'umusore w'imyaka 17 urega ubwicanyi bw'abakobwa batatu mu mujyi wo mu majyaruguru yo mu Bwongereza ku wa mbere yatangajwe. Ni Axel Muganwa Rudakubana ufite ababyeyi b'Abanyarwanda, akaba yagiye mu rukiko kuri uyu wa kane mu mujyi wa Liverpool. Nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigireye ku masezerano yo kugerageza gushyira intambara inyuma mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe wa M23 uravuga ko uyashyigikiye. Mu Burundi haravugwa inkuru y'ifungwa ry'umurezi waheze muri gereza kandi urukiko rwaramuhanaguyeho icyaha cyo gusebanya. Ikaza ku makuru rambuye mwari mumaze kubyumva mu ncamake ya Nina. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize twabagejeho ikiganiro BBC gahuza miryango yagiranye na Ingabire Victoire, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta mu Rwanda. Cyakurikiye itangazo ryasohowe n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko bafite impungenge z'amagambo amusebye kandi ateye ubwoba ku mutekano we yandikwa na bamwe ku mbuga nkoranyambaga. Mu yavuze barimo na Tom Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside. Madamu Ingabire avuga ko ari umwe mu bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga ndetse ko yamutangiye n'ikirego mu rwego rushinzwe iperereza ku byaha RIB mu mpine, ariko ko ntacyo byatanze. Twashatse rero kumenya icyo Tom Ndahiro asubiza ku bimuvugwaho na Ingabire. Mvugana nawe natangiye mubaza ku bijyanye n'ibirego yarezwe muri RIB. Ikirego kwakirwa nuko kiba gifite ireme. Ivyo nagiye mvuga kuri uwo mugore Ingabire ni ibintu mpagazeho kandi ni ibintu biri mu mateka ye adashobora guhunga. Ikibazo ngira ngo agira nuko hari umuntu uzi ibyo yakoze, uzi n'amateka y'ibyo yabayemo. Nanatangajwe no kumva bababazwa n'abamuvuga uko atari kandi tumuvuga uko ari. Kandi we buri munsi aba yanditse mu binyamakuru by'amahanga ibintu by'ibinyoma, ntagire umuntu umwitaho. Sinjya nca iruhande kuko we sinamuvuze gusa, naranamwanditse. Ibyo namwanditse birahari. Nta na rimwe ashobora kuvuga ngo hari icyo namwanditse kitari cyo. Avuga ko ngo mu mwandika muvuga ko ari ngo yakoze jenoside kandi nta rukiko rwamuhamye icyaha cya jenoside. Nta na rimwe reka nkubwire igihe cyo navuze nuko yayoboye ishyirahamwe ry'abajenosideri ku rwego rw'isi ryitwa RDR. Ntajya ashaka kumva ko hari abantu bazi iryo shyirahamwe barivuga. Ndanabivuze, mbivugiye kuri radio yanyu, abyumve, yongera abyumve, azahakane ko atayoboye niyo RDR itatangijwe n'abajenosideri. None nk'ibyo bintu kuki mudashobora kubijyana nko mu nkiko cyangwa se mukajya kumurega, aho kugira ngo mwandike kuri Twitter nk'uko abivuga, ko avuga ko mu magambo ye ari ukumushumuriza abantu bashobora kumugirira nabi? Oya, erega amateka ye niyo amugendaho nabi siwe. Mbese agema abantu akagaragaza ko ari nk'umuntu w'intungane w'umwere, kandi sibyo. Ahubwo azajya imbere y'abantu asaba imbabazi kuba yarayoboye umuryango w'abajenosideri ku isi, waje kuva mu FDU inkingi,
none ko mu Rwanda hari amategeko kandi tukaba tuzi ko Ingabire Victoire yidegembya ari hanze adafunze, none kuba adafunze si uko amategeko y'u Rwanda ibyo byaha ibyo bintu uvuga kuba batarabimufungiye ntabwo ari ukuvuga ko urabaza ikibazo nanjye nakabajije ahubwo kuki adafunze, ariko ahubwo hari uretse n'abatamukurikirana hari n'ikibazo cy'abo banyamakuru badakurikirana amateka ye ngo bamenye ayo ariyo. Reka nkubwire, nanditse kuri Ingabire ataraza mu Rwanda, mwandika maze kugera mu Rwanda, nta na kimwe nandika kitari cyo kuri we. None aho kubyandika kuri Twitter kuki udashobora kubijyana mu rukiko aho amategeko n'ibyaha? Yewe sindi umushinjacyaha, urumva, yewe ndi umushakashatsi nkaba n'umunyamakuru, ibyanjye byo namenye ndabyandika. None RIB we ko avuga ko yagutangiye ikirego, waba warigeze uhamagarwa na RIB na rimwe? Noya. Nta mpungenge mushobora kugira ko umutekano ushobora kubangamirwa bitewe n'ibyo mumuvugaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Twitter? Ahubwo nterwa impungenge no gukomeza kwidegembya no kubeshya isi. Twebwe twamuvuga uko ari, kuki atumva ko ideologie ye genocidaire atari itera umutekano muke ku bantu benshi cyane ku gihugu, aho kureba umutekano we ku giti cye. Tom Ndahiro wasubizaga ku byo yavuzweho na Madamu Ingabire Victoire, akaba avuga ko ibibazo by'umutekano we byari bigeramiwe. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari mu kurebana ayingwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bishingiye ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Abategetsi b'icyo gihugu bongeye ku byo basanzwe bashinja u Rwanda ku ruhare muri iyo ntambara. Bavuga ko u Rwanda ngo rukora ibikorwa byo guhungabanya uburyo bw'ibimenyetso indege zihabwa n'ibyogajuru bikazifasha gutumbera inzira yabyo mu rugendo mu kirere. Leta ya Kongo isaba urwego mpuzamahanga rw'indege gufatira ibihano u Rwanda, rwo ntacyo rurabivugaho. Inkuru tuyibaza Prime ku Magendu uri Nairobi. Nikindi kirego gikomeye Kongo yagirije u Rwanda, kuko itangazo ry'ubushikiranganje bwa Kongo bwo gutumatumana kw'amakuru rivuga yuko ivyo bwita ibitero bishira mu kaga indege zirimwo iz'ubucuruzi n'ubutumwa bwo gufasha abantu baba bari mu kaga. Kongo ivuga yuko haba ibitero bizwi nka spoofing mu bijanye n'umutekano w'ibica kuri internet canke mu mishwarara mu guhungabanya ubuhinga bwa Global Positioning System benshi tuzi nka GPS. GPS ikoreshwa n'indege mu kuronka ibimenyetso by'ibigendajuru mu kwerekana aho indege iri umwanya ku mwanya, umuvuduko iriko n'amakuru yaho indege ivuye naho iriko iragana. Kongo ivuga yuko ivyo bitero biba ku mayira y'indege yo muri Kivu ya ruguru mu karere gakikije Goma harimo Beni, Butembo, Kibumba na Kanyabayonga. Abategetsi ba Kongo bavuga yuko iperereza ry'ubuhinga ryagaragaje yuko ivyo bitero ari igikorwa c'ingabo z'u Rwanda n'abakorana nazo nka M23. Bavuga yuko ari uguhonyanga bikomeye amategeko mpuzamakungu agenga kudakoresha ibigwanisho ku banyagihugu basanzwe, bagasaba urwego mpuzamakungu rw'indege za gisivile gufatira ibihano u Rwanda. Hasanzwe hari urwego ibihugu bihurira ko ruzwi nka Expanded Joint Verification Mechanism rugenzura ibikorwa by'umutekano muke hagati y'imipaka y'ivyo bihugu. Ntibizwi niba Kongo imaze gushikiriza urwo rwego ico kirego gishasha. Waruzi ko intambara ya mbere y'isi yose yaba yarageze no mu Burundi, kimwe ngo mu bibyerekana ni imva z'abasirikare b'Abadagi ziri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abahinga mu mateka basobanura ko abo Badagi baguye mu Burundi barimo kurwana n'abasirikare b'Ububirigi bazaga bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari mu 1914. Mugenzi wacu Julius Hundimpundu yagize aharirimbi abo Badagi bashyinguwemo atwoherereza inkuru. Akabura abasirikare b'Abadagi 38 bacinguwemwo gakikujwe n'uruhome rw'amabuye gafise metero 28 z'uburebure na 18 z'ubwaguke. Impande yako hari ikibuga camagi kuburwa buri munsi. Kumva yose hatewe kishurwe. Emmanuel Ntacuti ni wajeje ko hararira no kuhagirira isuku. Ahandi kumva z'Abadage barabasoda maze imyaka 32 ntakorera isuku, niyo maze ndahakorera. Ku mwaka mu kwezi kwa 11 Abadage bahora baza ngaha bashika nka 300 baje kureba izimva, bakatumirana abategetsi b'Abarundi bakaza. Kuva corona itera kuko leta yarababujije ko batohakoranira ari benshi, barabihagarika gushana n'ubu haza umwe babiri cyangwa mu ambassade azanye n'abashitsi za kubereka izimva aho ziri.
nashatse kumenya ingene vyagenze kugira abadagi ibicirwe mu Burundi maze negera Aloyizi Batungwa nayo umucukuzi mu vyakahise. Murazi ko abasoda abadagi baje mu Burundi kuva mu 1896 hanyuma mu 1914 abadagi batanguza intambara y'isi yose. Rero bajya n'abasoda b'abadagi bariko bagwana n'ababirigi bagera n'abaguye ku rugamba bariko bagwanywa nako n'ababirigi bafatanije n'abakongomani hamwe n'abarundi bake bake. Nkuko muhinga bandanya bisigura abaguye muri izo ntambara s'abadagi gusa. Hari zijya mva z'abadaga ariko burya barapfanye n'abarundi batari bake kuko nabo bari bafise abarundi bafashe ku nguvu batwazi ibigwanisho abona kwita abatwazi kuko ntibagwana. Intambara y'isi yose ya mbere yarashikiriye Burundi cyane kuko yari yatangujwe n'abadagi hanyuma rero abadagi aho bari hose bategeza kugwanywa n'ibindi bihugu. Mu Burundi ku ntambara y'isi yose nababwira ko ibiharo dufise no munsi hariho abarundi bashika ibihumbi 10 abarundi ibihumbi 10 hamwe n'abakongomani n'abanyarwanda baba bashika ibihumbi 15 nabo nyene baguye mu ntambara y'isi yose ya mbere. Ibijanye n'izo mva ntivyigishwa mu makaminuza ariko wegereye bamwe mu banyeshuri biga ivyakahise muri kaminuza y'u Burundi urumva ko bafise ico babiziko. Petero Ndizeye yiga mu mwaka wa nyuma muri ico gisata asigura ko Ubudagi bumaze gutanguza intambara ya mbere y'isi yose bukayitsindwa bwaciye bufatirwa ibihano. Bumaze gutsindwa rero barabwatse amakoloni bwariko burakoloniza baca bayaha Belgique abariyo iza kuyatwara. Mico gihe rero bamaze gushika ntibashitse babirukana nyene ngo bace bagenda. Harabaye resistance baragwana. Novuga rero ko abo basirikare bo bapfuye mu ubwo buryo bariko baragwana banka kuvaho. Abo basirikare b'abadagi bacitaba Imana bari bashinguwe mu gisagara ca Bujumbura kubera ariho ngo bari bafise ibirindiro. Umukuru w'igihugu Yohani Batista Bagaza amaze gushaka ubutegetsi ikibanza bari bashingiwemwo yasanze leta igikeneye kugira cubakwemwo amahoteli. Yaciye ategeka ko imva zimurirwa ahandi baziyimuye mu 1984 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho icyo gihugu n'u Rwanda byemeranyije agahenge ko kurangiza imvururu mu burasirazuba bwa Kongo. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu byombi bashyize umukono kuri ayo masezerano nyuma y'ibiganiro byahujwe na perezida wa Angola Joao Lourenço. Byitezwe ko igihe cy'agahenge kizashyirwa mu bikorwa ku itariki ya 4 z'ukwa munani. Andi masezerano asanzweho agamije gutanga ubutabazi hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za guverinoma arangira. Inkuru ya Richard Kago muragizwaho na Florentine Kwizera. Uyu n'uwundi mubonano hagati y'abategetsi bakuru b'ibihugu vya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda wongeye ku yindi yagiye iraba kuva imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi itosekaye kubera injyane zirangwa mu nseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasezerano bagiye bumvikana ko mbere ntiyashizwe mu ngiro buri ruhande rwagiriza urundi kutayubahiriza. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko hoshigwaho uburyo bwo gukurikirana uko ihagarikwa ry'intambara rizokubahirizwa. Leta ya Kongo yagiriza u Rwanda gufasha umuhari witwaje ibigwanisho M23 usanzwe ufise ibice wigaruriye aho mu buseruko bwa Kongo ahari ubutunzi bw'amabuye y'agaciro. U Rwanda rwakomeje guhakana ivyo vyagirije. I Kigali urukiko rw'ubujurire rwatangaje ko Wenceslas Twagirayezu ahamwa n'ibyaha bya jenoside rumukatira gufungwa imyaka 20. Ni nyuma y'amezi 7 agizwe umwerero n'urukiko rukuru kuri ibyo byaha. Muri 2018 Twagirayezu yoherejwe n'igihugu cya Denmark aho yafatiwe kugira ngo akurikiranwe n'inkiko z'u Rwanda ku byaha ashinjwaga gukorera mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Nyuma yo guhabwa icyo gihano Twagirayezu yahise yongera atabwa muri yombi arafungwa. Ni inkuru ya Yves Bucyana wakurikiranye urwo rubanza. Wenceslas Twagirayezu n'abamwunganira na bamwe mu bo mu muryango we ndetse na bamwe mu bahagarariye Denmark mu Rwanda bari mu cyumba cy'urukiko ubwo urubanza rwacibwaga. Mu gusesengura impamvu zimuhamya ibyaha, umucamanza w'urukiko rw'ubujurire yavuze ko urukiko rukuru rwakoze ikosa mu isesengura ry'imvugo z'abatangabuhamya bashinja Twagirayezu. Yavuze kandi ko urukiko rukuru rwakoze ikosa mu kwemeza ko ubushinjacyaha butashoboye gutanga ibimenyetso bifatika ko Twagirayezu yari mu Rwanda mu gihe cya jenoside. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ibihamya bigaragaza ko Twagirayezu asaba ubuhungiro muri Denmark yabwiye inzego zabo ko yari mu Rwanda mu gihe cya jenoside, bityo ko ubu atavuga ko yari muri Zaire.
uru rukiko kandi rwavuze ko kujya hanze y'igihugu bigaragazwa n'impapuro zemewe zitangwa n'ubutegetsi nk'igihamya ntakuka ko umuntu yasohotse mu gihugu kandi ko izo mpapuro ntazagaragaza. Mu rubanza mu mizi, Twagirayezu Wenceslas w'imyaka 56 yashinjwe kugira uruhare rukomeye mu kwica abatutsi muri jenoside muri 1994 ahantu harindwi hatandukanye mu cyahoze ari prefetura ya Gisenyi. Muri ho harimo ahahoze kaminuza ya Mudende, kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana, ahitwa Komine Rouge n'ahandi. Urukiko rw'ubujurire rwanenze ko urukiko rukuru rwari rwamugize umwere rwirengagije imvugo z'abatanze ubuhamya bamushinja uruhare muri ubwo bwicanyi, maze umucamanza avuga ko Twagirayezu ahamwa n'icyaha cya jenoside n'icyaha kibasiye inyoko muntu, amukatira gufungwa imyaka 20. Nyuma y'uwo mwanzuro, Maître Felicien Gashema, umwe mu bunganira Twagirayezu, yabwiye BBC ati ibi birenze imyumvire yacu, ubu ntacyo twatangaza. Abashinzwe kubahiriza amategeko bahise batangira ibikorwa byo gusubiza Twagirayezu muri gereza nyuma y'amezi 7 adafunze kuva mu kwezi kwa mbere agirwa umwere. Twagirayezu ntiyagize icyo avuga ku mwanzuro wamufatiwe, gusa yagaragaje gutungurwa n'akababaro mu maso mu gihe mu gitondo yinjiye mu rukiko afite imbaraga kandi aseka ubwo yaramukanyaga nabo mu muryango we barimo mama we. Uyu mwanzuro w'urukiko rw'ubujurire wo nta handi wajuririrwa. Yerekeye amasezerano y'agahenge hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, nyuma y'uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bakize umukono kuri aya masezerano yo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe wa M23 uravuga ko uyashyigikiye, ariko wongeraho ko uzagenzura ko uruhande rwa Kongo ngo rubishyira mu bikorwa. M23 ishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda, ibirego u Rwanda rwamye ruhakana ku buryo bukomeye. Navuganye na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23. We are not opposing on any resolution for peaceful resolution of the conflict on the moment. Nta mwanzuro n'umwe ugamije amahoro twanga. Twemeye uyu mwanzuro w'amahoro ntacyo tubangamiyeho. Twagaragaje gusa ko tutatumiwe muri iyi nama. Ni ibintu byumvikana kuvuga ko inzira y'amahoro ya Rwanda ireba ubushyamirane busanzwe buriho hagati ya guverinoma ya Kongo n'u Rwanda nk'ibihugu. Twe M23 nk'uko twabivuze, umwanzuro wari wo wose, inzira wanyuramo yose ugamije amahoro turawemera. Twasinye amasezerano yo guhagarika imirwano ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2023 i Rwanda muri Angola. Uyu munsi nabwo turavuga ko tutarwanya ihagarikwa ry'imirwano. Icyo dusaba leta ya Kongo ni ukwemera ko amasezerano y'agahenge agomba kubahirizwa, kuko kenshi iyo habayeho agahenge leta ya Kongo iboneraho kwisuganya no kongera kwegeranya ingabo zayo bagakomeza ibitero igaba ku basivile ndetse no gukomeza umugambi wo gutsemba ubwoko. Niyo mpamvu tuvuga ko ibi bigomba guhagarara, leta ya Kongo ikubahiriza akagahenge. Ntitwigeze tugaba ibitero kuri guverinoma ya Kongo. Icyo dukora ni ukwirwanaho gusa ku bitero bya leta nabo bafatanyije. We never attack the DRC government. We are just defending ourselves against the attacks coming from the DRC government coalition forces. Ariko ibyo no kwitana ba mwana gusanzwe hagati y'umutwe wanyu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None se ubu uri kuvuga ko noneho mugiye guhagarika burundu kurwana n'ingabo za Kongo? We are never attack the DRC government. Ntidutera guverinoma ya Kongo. Niba uvuga ibitandukanye n'ibyo, guverinoma ya Angola niyo dutangaho umugabo. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu ubwo hagombaga gusinywa amasezerano y'agahenge hagati yacu na guverinoma ya Kongo, twe twarasinye ariko Kongo yo ntiyigeze iyasinya. Ko bashyize umukono kuri ari amasezerano y'agahenge, mwe mugiye gukora iki rero? We said if the twe twavuze ngo niba basinye amasezerano y'agahenge niyubahirizwe. Nta gihe kinini gishize dusinye andi masezerano y'agahenge hagati y'impande zose zihanganye. Twari twiyemeje kuyubahiriza kugira ngo duhe akanya ibikorwa by'ubutabazi. Niki cyakurikiye? Leta ya Kongo yakomeje kuyarengaho. Mu kanya gashize wavugaga ko mutishimiye ko mutatumiwe muri aya masezerano. Urashaka gusobanura iki ahangaha? What I'm trying to say is basically the Luanda process. Icyo ngerageza kukubwira nuko amasezerano ya Rwanda ari hagati ya Kongo n'u Rwanda nk'ibihugu. Nta ruhare twagize muri iyi nzira ya Rwanda, aho M23 yagize uruhare ni mu nzira y'amahoro ya Nairobi. Ariko kubera ko twubaha abategetsi b'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, twemera inzira y'amahoro iyo yose yavuye muri iyi nama.
tuze hano mu Bwongereza aho amazina y'umusore w'imyaka 17 uregwa ubwicanyi bw'abakobwa batatu kuwa mbere mu majyaruguru y'Ubwongereza yatangajwe. Ni nyuma y'uko umucamanza kuriyeho icyemezo cyo kudashyira hanze umwirondoro we. Axel Muganwa Rudakubana ufite ababyeyi b'Abanyarwanda yagiye mu rukiko kuri uyu wa kane mu mujyi wa Liverpool. Ashinjwa kwica abantu batatu no kugerageza kwica abandi 10 mu gitero cy'icyuma kibasiye imbaga mu mujyi wa Southport. Hagati aho Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yahuye n'abayobozi ba polisi mu kubizeza ubufasha bwuzuye nyuma y'imyivumbagatanyo yuzuye urugomo mu bice byinshi by'Ubwongereza bisembuwe n'iki gitero. Uru rugomo rwarezwe kandi ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha ku mwirondoro w'uyu musore byakozwe n'imitwe y'abahezanguni barwanya bimukira. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC murigizwaho na Premier Kumagenge. Axel Muganwa Rudakubana kundwiza ni hazoba akwije imyaka 18 y'abakuze, ariko umucamanza yatanze uruhushya rw'uko izina ryiwe rimenyekana ku mugaragaro, ibintu bundi amategeko yo mu Bwongereza asanzwe atemera ku bana baba bafashwe bakekwa ko ivyaha nk'ivyo. Umucamanza yavuze yuko kubandanya guhisha iryo zina biha umwanya abafise izindi ntumbero kubandanya bakwiragiza amakuru atariyo canke yo kuyovya mu gihengeri cahabuze amakuru y'ukuri. Umucamanza yemeye yuko ingingo yiwe ari idasanzwe, ariko avuga yuko ashize ibintu ku munzani uhengamira ku ruhande rw'ineza abanyagihugu yo gutanga uruhusha rw'uko amakuru y'urwo rubanza aja aramenyeshwa yose. Uwo muhungu wahitwa Banks muri Lancashire ashobora kwagirizwa kandi gutunga imbugiti hese yo mu gikoni. Rudakubana yabanje gucishwa gato muri sentare y'abana aho yashitse ari mu modoka y'igipolisi aherekejwe n'abapolisi benshi. Imbere y'ikibanza cahagenewe amenyesha amakuru cari cuzuye cyane, yakubise amaso abamenyesha amakuru imbere yuko asabwa kwicara imbere y'umucamanza. Mu mwambaro wo hejuru yari yahawe n'igipolisi, uwo muhungu yadugije umupira wiwe w'imbeho gushika hejuru y'amazuru aca arunama. Muri ico kiringo c'iminota 5 iyo ntahe yamaze aho ataco yigeze avuga. Nta muryango numwe wari uhari, waba uwa Rudakubana canke w'abahuye n'ivyago. Muri iyo ntahe ibigenewe ibibazo byo kuzuza impapuro z'urubanza imbere yuko uwagirizwa arungikwa muri sentare zo mucira urubanza. Mu bana batatu b'abakobwa bishwe muri ico gitero cyo kuwa mbere aho bari mu kigwa c'umuziki mu gihe c'uburuhuko, harimwo uw'imyaka 6, 7 n'9 bapfuye bazibuwe imbugita. Abandi bana 8 n'abakuze 2 nabo barakomerekeye cyane, ariko abana 2 uyu munsi vyamenyeshejwe yuko bavuye mu bitaro mu gihe abandi bakiriko baravugwa. Inyuma y'ico gitero ejo haradutse akajagari mu Bwongereza aho abantu barenga 100 bafatiwe mu myiyerekano i Londres kwa gatatu mwijoro. Umushikiranganje wa mbere Keir Starmer akaba yavuze yuko atari imyiyerekano arakajagari gategerezwa gufatirwa ingingo. Mu Burundi haravugwa inkuru y'ifungwa ry'umurezi waheze muri gereza kandi urukiko rwaramuhanaguyeho icyaha cyo gusebanya. Sibomana Emilienne wari umunyamabanga mu ishuri ry'imyuga Igitega Lycée Technique Christ Roi de Gitega yafunzwe n'inzego z'umutekano mu mwaka ushize wa 2023 bivuye ku kirego cy'umuyobozi w'iryo shuri, ariko nyuma yo kuburana agakatirwa gufungwa yaje kunguruza aratsinda. Cyakora ntiyarekuwe. Sendika ivugira abakora mu burezi ivuga ko ari ukurenganywa, bityo igasaba ko afungurwa bwangu. Navuganye na Manuma Antoine uhagarariye iyo sendika, ntangira mubaza niba barasobanuriwe impamvu akiri muri gereza. Hari icyitwazo ngo umushikirizamanza mukuru wa Repubulika wo muri parke kukira sentare isubiramwo imanza ya Gitega ngo yoba yarunguruje urubanza kandi n'urwandiko yarushikirije sentare ntahinyuzwa. Mugabo amategeko aravuga yuko icyaha nk'icyo Sibomana Emilienne yagirizwa kitungururizwa muri iyo sentare. Ni ukuvuga rero ko yacataha cyo baba bamukeneye ko cyose ebo kimurondera ko yidegenza. Mwebwe muri gukora iki rero, murashaka iki? Twebwe dusaba sentare isubira mu manza ya Gitega gukurikiza amategeko, niyo parke ikubahiriza ingingo ya sentare bakamurekura. Ari cyo bamushaka ko bamurondera ko kindi bakadokimurondera ko yidegenza. Ibyo mwari mwabigeza ku rukiko cyangwa se ku zindi nzego zibishinzwe? Mu by'ukuri urumva twarabicishije kwamuburanira, hanyuma byo kumenyesha urukiko iyo ngingo twebwe ntiturandika, ariko tuzofata izindi ngingo mu nyuma n'ibyanga ko bamurekura, kuko urumva
n'akarengane bariko baramukorera kandi murumva yuko n'urwo rubanza rwiwe rwabayemwo amahinyu menshi kubera iyo parike ikukira sentare isubiramwo imanza ya Gitega niyo yamwagirije kuva mu ntango no muri sentare y'igihugu ikukira intara ya Gitega niyo yagiye kumwagiriza iyo parike kandi iyo sentare isanzwe ifashe parike yayo umva kuva urubanza rugitangura niyo yagumye novuga nti imwagiriza. Manama Antoine, mu gihe akarere k'ibiyaga bigari karangwamwo intambara zimaze imyaka irenga 30 vyonyurwa n'igwirirana ry'imvugo zibiba urwanko zituma ababa mu Burundi, mu Rwanda no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo badacana waka, imigenderanire nayo ikabandanya itosekara kuva ku bategetsi bo hejuru gushika ku banyagihugu bato. Mu ntumbero yo kugarukana umwizero n'amahoro muri ako karere, ishyirahamwe Ubuntu International rigizwe n'abarundi, abanyarwanda n'abanyekongo baba mu gihugu cy'Ububirigi baratanguye igikorwa kitoroshe cyo guhuza abamuka muri ako karere baba mu Bubirigi bakoresheje umuziki n'imbyino. Naho icyo gikorwa gisa n'ikigoye, abakuhurikiye muri iryo shirahamwe barashima ko ico bishinze bagishitse ko kandi bagiye kukibandanyiriza iyo bamuka kugira ubwicanyi mu karere k'ibiyaga binini burangire, amahoro agaruke mu batuye mu Burundi, mu Rwanda na Kongo. Alain Majesté Barenga yagendereye ahakorerwa ivyo bitaramo bitegurwa n'iryo shirahamwe Ubumuntu International, adutegurira inkuru ikurikira. Aho nabasanze mu gisagara ca Otigny-Louvain-la-Neuve hagati na hagati mu gihugu c'Ububirigi, aho bakundira guteramira burindwi amajana y'abakuze n'abato b'abarundi, abakongomani n'abanyarwanda aba bariko barakanyukura. Biranagoye gutandukanya ubwene gihugu bw'umwe iyo hageze umudiho wa rumba wo mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bose batambira mu kivunga, abandi bagatamba bafatanye babiri babiri, ntaho bazundi kandi bose ntaho basangiye ubwene gihugu n'uwundi. Nayo hageze imbyino z'amayaya y'ikirundi nka naho nyene bose batambira mu kivunga, nico kimwe n'imbyino z'akaranga zo mu Rwanda, aho abarundi, abakongomani n'abanyarwanda baje hamwe bakakanyukura akuya kakabira. Ishirahamwe Ubuntu International ryavukiye mu Bubirigi mu 2020 rihurikiyemwo abarundi, abanyarwanda n'abakongomani. Kuva rishinzwe ritunganya ibiteramo by'intambo kugira rihuze abamuka mu karere k'ibiyaga binini baba mu Bubirigi, kare barabana y'ingwe bivuye ku bibazo by'intambara n'amoko birangwa mu bihugu vya Kongo, Uburundi n'u Rwanda. Abitabira ivyo biteramo barashima ko byatumye banywana, bibagira ibibatanya biciye mu miziki n'imbyino zitandukanye, bituma bayaga ku bibazo biri mu karere bamukamwo n'umuti bo bitorera. Ndushabandi Eric n'umunyarwanda yigisha amakaminuza mu Bubirigi ivyigwa vya politiki, nawe nyene yitabira ivyo biteramo avuga ko ari umuti nyawo ku bibazo biri mu karere. Atumye tuzamuka twese kuri nivo yo kurenga ibikomere byacu n'amateka yacu kugira ngo dushobore kuganira, gukoresha rero indirimbo, imbyino, ingoma ni uburyo bwongeye kudufasha kureba ibiduhuza, kuko nyuma y'izo ndirimbo, mu magambo no muri izo ngoma no gutamba cyangwa kubyina harimo valeur, indangagaciro ziri superieur. Ni imvugo rero indirect yatumye habaho kwisanzura no gusabana ku buryo bigaragara neza ko iyo abantu bagiye muri iyo dimension culturelle habaho kurenga ibidutanya tugahurira ku biduhuza, cyane cyane binyuze muri iyo expression artistique. Ivyo bayihuriza ko na Muserebanyi Cyprien n'umuganga wo mu Burundi akorera mu Bubirigi. Biratangaje, biraryoshe, birubaka cyane. Ubona abantu bahora barabana y'ingwe, ubona ko bariko barasangira, bariko baratamba, umwe agatamba icazi, undi akaryoherwa n'ico tarazi, tusa ni ibintu biryoshe, biratangaje n'ukuri kwa Mungu, biraryoshe kandi birubaka hamwe, byotabaranya bigashika iwacu. Nibaza ko byofasha abatari bake. Christian Kiza n'umunyekongo yamuka muri Kivu y'Epfo avuga ko iby'Ubuntu International yashitse ko mu guhuza abamuka mu karere k'ibiyaga binini hakoreshejwe imbyino n'intambo ari imboneka rimwe. Eka n'abakiri bato bitabira ivyo biteramo bavuga ko bibashimisha kuko ari byo nzira babona yonyene yotsimbataza amahoro. Aho citegetse n'umwigeme w'imyaka 21 avuga ko bimurengera.
message ikomeye, message y'urukundo n'amahoro, kuko nibaza ko ariyo dukeneye cyane cyane, kubona ushaka kuja ahantu ntihagire umuntu akuraba igisura canke akuraba nabi, nibaza ko ari byo dukeneye mu mwanya go. Biharo bitangwa n'ishiramwe Fondation Roi Baudouin ryo mu Bubiligi gerekana ko abarenga 100 bava mu bihugu vya Kongo, Burundi n'u Rwanda basanzwe ba mu Bubiligi. Ubuntu International no munsi rifise abanywanyi bamuka muri ivyo bihugu barenga 250 n'abandi amajana basabye kwinjira bateremererwa. Abarirongoye batubwiye ko bagiye kubandaniza ivyo bikorwa byabo mu karere k'ibiyaga binini kugira abanywanisha badaca n'uwaka, aho bazobicisha mu miziki, imbyino n'ibiganiro kugira bashira imoso imvugo zibigwanko n'intambara z'urutavanako. I Bruxelles mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga.